umwe mu bantu basanzwe barangura ingendo zo hanze, biraboneka yuko iyo ngingo yindi ije isubiza umurundi mu iterambere ryiwe. Ico ni kimwe mu bintu bicana inguvu, ni ikintu kimwe mu bintu tuma habaho ingorane. Nk'akarorero ahanye mu Burundi ugira nk'amadolari canke amayero n'ibintu bidasanzwe, nta mazu yamyaye agurwamo amafaranga ahari muri banki ntayo baguha, muri berbe ntayo baguha, naho twara amarundi ntibashobora kuyaronka ngo baguha amadolari. Sigaye nuko abantu bazohera izo ngendo, kubera nk'ubu idolari igeze ku 4,800 kw'isoko, naho nyene kwironka no kurondera umuzi w'ibuye. Iyo yaronse nuko irondera amayero ari hagati y'ibihumbi 4,900 n'ibihumbi 5 bigura make. Umuntu aribaza rege muri banki y'igihugu ari igiciro giciye igihe mu kuva nk'igice c'ayo mahera. Ingingo rero n'ingingo ije guhotora, ingingo ije kwica abantu bafise imigambi yo kuja gukorera hanze, kuja kurangura hanze, kwiga hanze, kwivuza hanze, gukorera hanze, imirimo yose itandukanye. Nibaza yuko ni muri ya ntumbero nyene yo kubandanya umurundi atahaja ataco yimarira.